ico kiriko kirashikira abarundi aho bahungiye ni ikintu kibabaje cane, ni ikintu giteye agahinda cane. Uravye n'icatumye bahunga, ukaraba nuko bikimeze mu gihugu c'iwacu, uragira aho umuntu yibaza uti ibi bintu ni biki abarundi bariko barakorerwa. Muri Tanzania hoho twari tumaze igihe dusemerera, ariko ha gukorera ku majambo dushikiriza, ha gukorera ku mpanuro tubaha, noneho umengo baba bariye amavubi kugira ntihagire umurundi ari muri ayo makambi yo muri Tanzania amererwa neza canke abaho. Ubu no musi kira zina murundi ari muri ayo makambi afatwa nk'umwasi. Ico zo muri Tanzania coco kirazwi, turakimenyereye, ni ubucuti buri hagati ya Tanzania n'igihugu cacu, burya butegetsi nk'uko mubizi, burya butegetsi kugira bwa CNDD-FDD kugira bushike harya, uruhara rwa Tanzania ni ntagere, nta numwe abiyobewe. Uruhara Tanzania rwagize n'uruhara Tanzania rwagize kugira rushigikire ko iyo nyangwa y'amategeko mu gihugu c'iwacu. Igihe duhimirije abarundi kuja mw'ibarabara twiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, umuntu umwe rudende mu karere yashigikiye ko ico kiringo gihonyangwa yabaye Kikwete. Ni nawe yasubije Nkurunziza ku ngoma, kuko ibyo vyari vyaheze. Amusubije rero urumva yabamuhaye impigi kugira aje kuri ico kiringo ca gatatu atatinya. Rero Tanzania rwabo rurazwi. Uno musi uribaza ati CCM na CNDD-FDD yobara amahasa. Koko ariko bariya ziriya mpunzi zitwa ko zikingiwe na HCR ijejwe impunzi kw'isi. Zirya mpunzi nizikingiwe na HCR, kuko yaba HCR zikingiye nizobaye ico ziriko ziraba uno musi. Niyo HCR tuyiravye igizwe n'abandi, ndabamenyeshe uno musi yuko abatwara HCR mu Tanzania n'abatanzania bayoboka leta ya Tanzania, bayoboka umukuru w'igihugu ca Tanzania. Nico gituma rero itegeko rivuye mu Burundi ryo kwirukana abarundi bari hajya b'impunzi, HCR hagukinyira impunzi kiri mu bikorwa vyayo. Noneho icifata iryo tegeko ko ririnda kuja mu ngiro ibifashijwemo na leta ya Tanzania. Urumva rero niho nyangwa ry'amategeko abarundi bo muri Tanzania baguma bakorerwa, kandi ivyo rero n'ukuri birahanwa n'amategeko, kandi ivyo rero n'ukuri kuba ari guhonyanga amategeko mpuzamakungu Burundi bwateye ko igikumu ya Geneve, bisigura ko uno munsi irya mpunzi zabuze ayo zicira nayo zimira, n'abagize ngo baratahutse ubushake bwabo, nk'uko bamye bariko barabasigurira ko ngo turaje kubumvisha mumenye ko mufise igihugu canyu ni kiriya, murinda gutaha iwanyu. N'abataha bashikira mu bintu bigoye cane, bashikira kwicwa, bashikira gupfungwa, bagashikira mu bintu, bagashikira hanze kuko n'amazu yabo kenshi na kenshi anyagwa. Rero tugarutse ku kibazo kindi wajije ati ni Burayi, ni ibintu bitangaje cyane kumva ko igihugu nka Suisse, uno munsi igihugu ca Suisse nico gicumbikiye urwego mpuzamakungu rujejwe kubahiriza agateka kazina muntu, ruri muri Suisse. Kubona ko Suisse rero kubahuka izi ko ata mahoro, ata demokrasi, ata mwidegemvyo, ata kwihanganira uwundi mu gihugu cacu bikiriho, Suisse igafata abo bantu
igaca ibarungika ku nguvu. Hariho n'umwe yo aheruka kwiyahura arita mu kirere ashika acikana. Aka kanya turose rero nakanya ko kwifatanya n'abandi amashirahamwe yagiye arashira habona, amashirahamwe yagiye aranegura, amashirahamwe yagiye arerekana ko Uswisi iriko irahonyanga amategeko hakwibahiriza iriko irayahonyanga, na kandi dufise kubifatanya n'abo bantu kugira dusabe Swiss, igihugu ca Swiss yuko co kwikubita agashi kimenye yuko igihugu cacu uravye insiguro batanga mu kwerekana ko igihugu cacu ari nyabagendwa kandi ari kinyuma cambaye ubusa. Nukuri Swiss duteye ivyatsi iyo ntambwe irikiragira ko duteye ivyatsi ako kabi kabishe Swiss irakorera abarundi biwacu bazi ko bahunze igihugu, bazi ko bahunze ihonyango ry'amategeko, bazi ko bahunze itotezwa, bazi ko bahunze kwicwa, bazi ko bahunze gusonzeshwa, bazi ko bahunze ibintu vyose. Rero kubafata ukabarungika nukuri ico ni icaha gikomeye cyane, kandi mbera n'imperuka abantu nibaja hamwe tuzokwitwarira leta ya Swiss kuko ivyo ntaho vyakabaye. Co kimwe n'Ububirigi, no munsi turiko turabona umurindi wa Ububirigi na Belgique mu kwima ubuhungiro abarundi, mu kwitwaza yuko hariya mu Burundi amahoro ari wararaye, hariya mu Burundi agateka kazira muntu kubahirizwa, hariya mu Burundi demokrasi yubahirizwa, kandi izi neza na neza yuko ibiriko birabera hajya ibibera hajya mu gihugu cy'iwacu hazogera, kandi bazi neza ko bimeze nabi, bazi neza ko abantu bicwa. None kwima umuntu mu buhungiro cyangwa ukamutahana iwabo, nibaza ko ivyo bihugu dukwiye kuvyumvisha yuko igihugu cacu kikirangwa n'intwaro y'agahotoro, igihugu cacu kitarashobora gutera intambwe mu kubahiriza agateka kazira muntu, igihugu cacu umuntu kutavuga rumwe n'ubutegetsi ari icaha, ahubwo ko umuntu aca yicwa akwiye urupfu, yuko hariya ufata amatungo y'igihugu yose ukayasahura ku izina ry'iwawe no ku giti cy'iwawe atakinya atanukwiyumvira abanyagihugu. Igihugu uno munsi abantu bafungura rimwe mu minsi ibiri, igihugu uno munsi ataja mu munyagihugu bafise, igihugu uno munsi bafata abantu bakabicira ngaho. Ejo hari mu ntara ya Ngozi umuntu yafashe abasivile bari mu mirima yabo y'ikawa 10 na bangahe, abagandaro atacamira riva. None ico gihugu uno munsi mwibaza ko ari igihugu nyabaki? Mwibaza ko ari igihugu gikwiye n'ukuri kwizerwa ngo abahungiye hanze babarungike ku nguvu bashikire mu buzima nyabaki? Kuba ari kubica, kuba ari gukora nka CNDD-FDD, kuba ari gushigikira intwaro ya CNDD-FDD. Ego mama wanje uno munsi Ububirigi buriko burabana yiza Uburundi inyuma y'imyaka myinshi. Ububirigi cabaye igihugu mu bihugu vyinshi vya Union Européenne vyafatiye ibihano Burundi. Uno munsi yahabaye iki? Intambwe zateye igihugu cacu cateye imbere muri ivyo bintu vyose, inkingi z'igihugu, intambwe igihugu cacu cateye nizihe?